Sibo. Namahoro. Hariya igihe tutabonana. Nawe ntiwibuka no kuza ati reka ze kuramutama kwe. Akazi kari kenshi gose. Akazi ni kenshi karakugora. Mu byukuri Sibo gitumye ndaguhamagara no munsi. Nihweje ibikorwa uri kurankorera. Ukuri biriko biratera imbere kandi bigenda neza. Kuva ndaguha ibikorwa by'iwanje ngo bikurikirane bigenda neza. Umusaruro ndawuronka kandi ndawubona. Rero ikindi kintu nashaka gukora, ndashaka ndagusabe ugira umwete wo gukurikirana ibintu. Urabona umukobwa wanje ko yaheruka ku mashuri, ubu yaje ari ngaha. Sinkeneye ko aruha cyane, sinkeneye ko haba ibintu byinshi bimuremera mu mutwe. Nkeneye ko atuza agatekana kugira ngo azamfashe mu gukurikirana ubutunzi bw'iwanje. Ikintu rero nyamukuru baze ndagushimire, ndagukingurukiye cyane. Warakoze kuko imirima yanje yose urayikurikirana neza. Umwimbo ndawubona, ndawuronka, nta kintu na kimwe kitameze neza. Murakoze cyane. Urazi ko wari ku mushahara w'ibihumbi 700. Siyo naguhemba? Yego. Ariko ubu ndakongereje. Murakoze cyane. Murakoze bose. Ndakwemereye umushahara w'1,000,000 ku kwezi. Murakoze. Kandi nongeye kukubwira ati ikintu uzobona ko ugeneye hari ibyo ushaka kwifasha mu rugo bikugoye, uzozuranyegera kugira ngo ndabigufashe. Murakoze cyane. Nande zubira kigoro. Neza cyane. Ama ya modoka wari wambuye kwipakiye za toni z'umuceri na zimwe z'ibirayi bigeze ko abakiriya babirindiriye. Barabirindiriye. Bose ihangane gatura telefone baze aho bigeze. Ifo gukora ikintu n'ingoga kugira ngo abakiriya ntibabure ibyashara. Allo? Umushoferi bamujyana. Nibandi banyuruje imodoka. Imodoka banyuruje. Sibo. Ibyo bintu numva nibiki. Umukomvoyeri na telefone. Ubu nyene umukomvoyeri na telefone yambwiye ko imodoka bayinyuruje.
ntigishoboka. Byoshoboka gute kugira ngo imodoka bayinyuruje imyaka yose ukoze n'igihe baranyuruza imodoka mu bihe byose wama urungika ibintu ko batarabinyuruza uno munsi niba ushobora kumbwira ko banyuruje imodoka umushoferi bamutwaye no nibibaho nibyo sinshobora kuvyemera. Sibo reka gukina n'ibyo bintu nyaragasa mu maguru masha utabaza ukoresha igipolisi uko kiba kiri kose maka babizana maka biboneke uri kuranyumva ndakumva bose gerageza rero telefona hirya no hino ndetse na documentation zawe uyishiremo kugira indondere ibintu byacu. Mama kuri n'ikibazo gishimye erega mwana uburi bibazo misi yose gari wanje baguma banyiba musaza bafise umugambi kuza mu mirima ndamugirira uduproje none ama yose bayatwaye none gabashagire none umwana wanje nta muntu wabaganire ko musaza agomba kubika amahera. mama cyukuri nta muntu n'umwe nigeze ngira ivyo bintu ariko sitwe twenyene biba kwa kina bukuru barabizi iwabo na nina se sabiyumva ngaho inyuma baragize naho nyene barabafashe barabaka amahera barabatwara n'amateleviziyo n'ikigo cy'abatwara. Jesi nibaza ko hari ibintu byadukiza ngo baze kutwiba twenyine ngamuye n'abandi barabiba rero tugomba kubishira kumva je ngo ari umuntu mba nabwiye ngo batumbikiye amahera baza kutwiba. None umusaza we azovuga ko ari mitwe iko ndagira imitwe ko miso sawugiye ufaranga ndaba babimenye miso sibaturundukiye ngo aba babimenye basuma none gabashaje mbuwande mbuwande jewe nomoke mve muri bagasagaje ngende hehe oya mama tuvuga oya je numva narushe misi yose gatatu kose banyiba gatatu kose n'ukuri abo basuma n'imihimbi mugaba babimenye n'ukuri je mbuwande nomokereye umusaza wawe azombwira ngo ni mitwe ningira kandi atari mitwe bamabana gutababuza nobabuza gutika kibaza ni nkoho bashira kwinkonka ku mutwe gaca ngira ubwoba bave batwica kira tuyapira gaca tuyabaha kwera ubwoba gaca tuyabaha seregasha umusaza n'usamara menshi je sinzi kwe misi yose bazanye ubwo mfaranga ngide mu murima singendayo bacha bagutwara ubu ndindiriye niyasagurira kubundi rero bazobabimenya iyo mihimbire bazobabimenya kandi ahubwo ngira bafise imiti bakoresha ngira imiti basoma bikingi bakoresha imiti menga babimenye ko yatundikiye menga imiti bafise jewe bashije sinzi kwe. Papa, sorry dad. Ibi bintu numva nivyo cyane. Nivyo byabaye yuko za toni z'imiceri zose byamaze kunyagwa. byo muceri ni nakubwiye ko ugira ushike kandi umushoferi yari yambwiye ko baje inagize komande yo mu itoni z'umuceri n'itoni z'ibiharage ngo byafashwe. Byafashwe koma sindavyumva na gatoya kandi sinumva ingene vyofatwa kuko sijya mbere sijya kabiri n'amanabizanye bigashika neza. Ntahuritse. Okay, ninjye arahagarara izo tonza. Bizi ko nahaye mwene wacu kugira ngo abari bazuzara kurikirana ubutunzi. Mwene wawe. Bese? Yego. Bese ni wabikurikirana. Nini wanyu kacari nyako? None hari ubundi ujya ntuzi ko dukoranye nawe igihe kirekire kuva ntangura business ziwanje ni wakurikirana imari ziwanje. No, n'igihe kirekire bisigura iki? Ubutunzi bwose niwe nabuhaye. Na wundi nabujeje atari we. Ariko ndatangaye kubona ingene yombira ngo babifashe ngo babinyuruje. Byumvikana gute
ko haheze igihe kinini ndabishikana neza bigashika batarigera babifata ariko ibinzanye babifata barinyuze sitavyumva azi imvana y'ivyo vyose ikibi cawe imyizera abantu sare wizera ndamwizera kuko tuva indimwe Nego afite n'amakuru ega musaza wa telefone ariko kumbatse abaje mu hanze agomba garuke mu Burundi wona vyutse yara telefone Nakumbwiye. Rero kwambera zoza. Kwambera zoza. Nakumbwiye. Kumwitegurira. Ngenda mukumbuye musaza wanje. Reka raje ndamukumbuye umuhungu wanje. Ndamukumbuye cyane. Urazi uko ko yatubwiye ko maguta amahera. Amahera? Amahera ngaho. Amahera kuri mabajana 3. Azabika cyane. Ngo umunsi wa gatanu urazi ko ari wowe nakuyatura. Ukitegura rero ukagenda. Ukayazana. Mama, nuko naona mbona na kozi mu bishata agomba kuza mu Burundi byagenze bitegaye imvura. Aha. Erega ino mu Burundi ategeza kuza arakunda. Nuzi ko ino mu Burundi wacu arakumva ituntu twishi. Uturengarenga, udusombe, utumbati. Wazi ko ari ako bitahari. Ino biri mu Burundi. Nawe naze nzomutekera pe. Basha araje kweti. Rero kwa gatatu nzogenda. Basha uzogenda kuyatura ngo amajana 3. Ngiyanza cyangura mo yakanzi nakubwira ko menye kuko. Yego uzokure mu mwana wanje. Oya kibazo mwana. Uzokure mu agahutuka kandi keza. Najewe ucugura igitenge tune kumwakira berewe. Ukeneye kumujene. Bero umushona mwiza. Mwana wanje azosanye berewe. Yo tumitegurire. Kumwitegurira bwagiye amahera atumbikiye no kumwitegurira urubanza rwiwe ashikana amahoro no kutegera kuri plene ameze neza tumeze neza tukayangana nawe ubere uraje mbere uje nawe zoba ziriko pe. Oya ubu nta mwanya afise sha. Next time nzokubwira. Oui. Oya gusa nzokubwira nko muri iyo ndwi je pense. Ibindi bintu bimeze neza. Okay. Oui. Bienvenue rero nimeze gute? Chamake bienvenue warwa ntumye nabiravye mu dossier nabironse nabizana. Ndaguyane. Chamake urutonde n'igitega twaronse itoni 200, Ngozi itoni 15, n'Imwaro itoni 10. Nizo gusa. Yego n'izindi n'andi ma province bariko barakora. Zasohotse bari zingahe? Zasohotse
ukuntu nabiharuye hasohotse itoni 25. Mbese 25. haba muri stock bari zinga muri stock nka 5 twariza nka 5 rero zariho ariko rero hari umukiriya wo muri Congo yitwa Nondo. uwo mukiriya yaraje twaciye tuzimuha. ejo narakiye telefone ivuye muri leta majoro ko hari toni 5 zabashikirije zagenze gute mu gukumira yuko hari umukongomani mwahari. Ukuntu byagenze urabona ko ari urgence. uyo mukongomani yitwa Nondo n'umukiriya ariko kubera urgence yabaye twaciye tuzimuha ariko turindire ko haza izindi. nibaza ko tuzoca tuzitanga. Tibo ndagusavye priorite izo ziraba abene gihugu kwanza. Ego abanyamahanga n'abakiriya nkuko bivuze. Me dushira igihugu cyacu imbere. Ubanza guseva ukaheze mu gihugu ukacitangwe ukacereza abandi. S'il vous plaît vraiment. Navyumvise. Uyikora ico kintu. Navyumvise. Navyumvise. Hama watevye nakurinda umwanya munini yanje mu nama. Amasaha aragiye wowe uraza kuza nko mu masezeko. Umvise nko mu masezeko kuza ubu ungiye mu nama je. Sawa murakoze nzobashitse ngaho. Sawa murakoze. Uyu nawe. Iyo gusavye amazi amasaha tumaze kuganira none bwamuzanye. Igumwe umushitsi hari bubanguka. Reka n'ibindi byose. Nzosubira. Okay. Ndagusitere. Murakoze. Zero code 1111 0111. Uvugana Wanzuki ngaho. General mwenyewe. Umva bless. Nizere ko ataburofa burimo muri byo bintu kwambira. je maze kuyashinga ngaha amapoto ngaje ndi mukagina neza neza nyarukike nikenzi ngaha nyine ndiko ndafata mu fasha mu hotel ngaha ari maze kushinga agapoto. Wana ukoroka ngaho kanyuze je ngaha maze kubiza byose bimeze fresh. Sawa merci. Popo. Barote. Marab. Yes boss. Karubutse. Blaze abaze kumbwira yuko ari idiri agiye kumpa. Kandi idiri ifise amafaranga menshi cyane. Imiliyoni amajana. Nizere yuko tugiye kumererwa neza natwe. Rero namifise natwe. Nagufise. Uza gufisina gafisina rafiki. Ndamweza. Nakufata nza gufisina. Urofa nabwo bine. Nubika. Nakuzi kudahisha. Cyane rwose. Ukazana ibintu by'amatsika ntambo. Ndaguhotora. Aho nubira ikibazo cyane kabisa. Nzi ko akazi ko kuduha uhise yakanwa ko twaitegeka gukora akazi. Rero tugiye gukora akazi ko kose bashoboka. Nimba ari kurya umuntu n'umufite nta bindi. Ko akona akazi kacu. Tujeje. Wanzuki. Barbados. Afande. Twebwe aho turi. Urabizenza ko dukora akazi kacu ko biba bimeze bitekanijwe atakiba kimwe twishe. Aho ikintu gihari. Aya mafaranga si make. Ndumva mwe ngaho tugiye kurongora nduze dufere tutarongoye tusiga umugani ku isi.
na nzige zirongora, na nzige zirongora, inzige nyanzige. Uhuye n'umukobwa ahantu ari hose, kubita amaco wanda, kura no mu mutwe yuko ugiye kurongora. I'm sorry boss, ari nibagiye.